Yesu ashimwe. Wote inueni mkono wa sifa kwa Bwana. Bwana asifiwe. Turongeye gushimira Imana cyane kandi tubashimira cyane ku ikaze mwashike kugenda muraduha kuva kuri wa munsi wa kane twatanguriyeho gushika hano. None rero turabashimiye cyane. Gome hanyuma rero twagomba kubashimira mwese kuko kuva ico gihe tuza hano twagidusanga muri hano. None rero nkuko twamaze kubivuga turabashimiye cyane kuri ibyo byose. Hanyuma rero twagiriye ubuntu dusangwa ni twebwe inama nkuru y'ishengero ryacu rya Pentecote ry'Ibujumbura yatumye kugira ngo tuze kubana namwe muri iyi minsi, kandi iyo nama ikadutuma muri iyi minsi nyine mubona tari minsi yoroshe hano mu kinama cyane cyane hamwe ishengero ryacu. Twagomba kubaremesha no kongera kubahumuriza muri vyose kubera ivyabaye mwese mwarabibonye. Hanyuma ivyo rero ntibyashikiye mwebwe mwenyene, twese hajya byaradushikiriye kuko byaradukozeko cyane. Byaradukozeko kuko umukozi w'Imana nkuko tugenda turabivuga, twebwe bamwe yari umukozi w'Imana kandi yari umukozi wacu yadukoreye cyane nk'umuvyeyi yatureze mu ijambo ry'Imana. Twebwe namye mvuga nti twe tumuzi kuva kera, turamuzi acuzuye inkomezi zose, turamuzi agishobora kuduga imisozi, turamuzi agenda muri imisozi yo muri izi ntara zo haruguru gutya avuga ijambo ry'Imana. Ndamuzi kuko mu batureze nkiri umukristo mutoye cyane, nkuwatureze tuja mu baririmbyi, nkuwatureze tuja mu bajenama b'ishengero, nkuwatureze turabaye abavuga butumwa, nkuwatureze kandi dutanguye igikorwa cyo kwitwa umupastori. Urumva rero mubwe bamwe kumbure mwamubonye hanyene ejo vuba atana umwanya muremure cyane haciye, ariko twe tumuzi cyane kuva kera hariya nawe nyene acinyuganza kumva yuko inkomezi zose zikiri muri we. Hanyuma tumaze kubuko turi no munsi ya nkanje namye mvuga ko yambereye umuhanuzi akomeye, kandi umva ni kuri jewe, ariko birashoboka ko we ko uba wamubonye ukundi, ariko kandi nkuko bimeze sinzabona bwiye yuko twega abana b'abantu tuko namba 666 kwa maana 777 ni namba ya Mungu tu mwenyewe, kwani inaonyesha utimilifu wa Mwenyezi Mungu. Lakini namba 666 mara nyingi ile inaonyesha udhaifu wa kibinadamu. Namba 666 udhaifu wa manadamu. 777 utimilifu wa Mwenyezi Mungu. Umuntu rero ugomba kumurondera ko intege nke ntiwozibura, ariko kandi nta wamakora ibi byose aratebaka kora iciza. Kuri twebwe rero yatubereye umuvyeyi, byo tumuzi ko kandi twebwe tumuharura nk'umunyenkomezi, yabanye natwe mu gihe kitari gitonya. Urumva none akitukimubona afise inkomezi nyinshi ko yagiye abanaga abantu mukigwa mu buryo bw'intege nke z'umubiri, byaza tubibona, kandi twari tumaranye imyaka myinshi atakwezi guhera tuticaranye. Abapasiteri barabizi, twicaranye ku ntebe hamwe twegeranye gutya, twaba twegeranye ni hafi nk'imyaka 20 turi kumwe twicarana gutya, atakwezi guhera tuticaranye gutya kabiri canke kane mu kwezi turi kumwe, ariko kandi turiko turakora ibikorwa vy'Imana. Hari naho twabona yacakorokera mu ntege nke turi kumwe, abo turi kumwe tugamati mugenzi birahindutse, tukaraba uko tugira, tugasenga, tukirukanga,
kugira ngo turabe ko yongera gusubiramwo intege. Bamwe mwamubonera ariko kandi twebwe twamubonye kenshi kuko twama turi kumwe umwanya ku mwanya. Hanyuma rero uyu misi yiwe ya nyuma kuko nama ndamwikora ko iyo mfise igikorwa mu Kamenge cyane cyane ngize ikanisa nk'uku, nama ndamurondera kandi imyaka yose maze mu Kamenge bungiye gukwiza imyaka 27 nta kanisa nimwe no banakoze ntamuhamagaye. Ego naramuhamagara mbarira aha kongeza hankoriki none umuntu yansengeye kuba umuririmbyi kansengera kuba umukumi cyangwa umujenama mw'ishengero, kansengera kuba umuvuga butumwa, kansengera kuba umupastor, no duzi igitugu gute. Yarazi byinshi cyane kundusha. Aha ndabi kuko namubona nk'uri hafi naho nari kurondera nk'abungere cyangwa ariko wewe murabona ko twaba turi hafi naho yabari hirya mu Kabezi hajya naho narindi naca ndamuhamagara ningoga mbarira aha nkora iki ko ngeza habwana mbwira nkora iki ngaha hantu, agaca mpanura icura gikora gutya iki urakigenza gutya. Cyo gituma rero mvuga nti saha gusa ariko nahandi. Bwana tusaidie sana. None rero mwigumye iwacu ni hehe? Ntamarira bayo. Nagomba ngo tubandanye ariko kandi twongera kwibukanya yuko umuntu wese kuri ibyo byose byabaye mu isi niko bimeze. Hizo namba zetu 66 tuna mwanzo na tuna mwisho. Kilicho na mwanzo ni lazima kiwe na mwisho. Tupo leo lakini kesho hatupo tena papa. Siko none lakini turorera kuzobona ubwiza bw'Imana. Dusome iki gitabo niyo majambo numvise mu kuja kugira igikorane cyacu yodufasha kugira iki gikorane cyacu cyo muri uku kwezi mu gitabo c'abaroma, kete yandikiwe abaroma. Narifise umwarimu aho mu Kamenge niwe avuga ngo tusome iki gitabo c'abatariyano. Aho igitabo c'abatariyano nta kibaho ariko hari cete cyandikiwe ishengero ry'Iroma. Nabwo ari c'abatariyano namba. Muri kiriya gice cyacu c'umunani niho tugenda gusoma aya majambo y'Imana, hanyuma tubone gushishikara. Gice ca munani murongo wa 18 duheraho nyine ubwiza tuzohishurirwa. Niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ibyaremwe byiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana guhamiye cyane. Kuko ibyaremwe byagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi iyo byabyigombeye ariko byagizwe n'iyageze ko biganzwa bityo, kugira ngo byizigire yuko nabyo bizocungurwa ngo ntibibija byo kubora, bizohabwa kwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu, kandi ico gusa ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Kuko twakijijwe mu buryo kugira ico twiteze, ariko cyari cyitezwe iyo kibonetse ndikiba kicitegwa. Ico umuntu abonye yoba kicitegate, iyamara ko twiteze ico tutarabona nuko tukirorera twihangana. Ndiko na mpwemu adufasha mu ndege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu bwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa, ariko isesa imitima irazi ibyo mpwemu yiyumvira. Kuko Imana igomba, ariko mpwemu asengera abera. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abamagaye nk'uko yabigabiye.
kuko abo yahamagaye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye iki? Ana yacu nihabwe icubahiro. Turiho uyu munsi ariko ejo naho tuzoba turahandi. Turiho uyu munsi ejo tuzoba turahandi. Nico gituma rero abera abakijijwe abogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo turiho duvise ibyizigiro yuko aha ku isi nk'uko namwe numva baririmbye kenshi bagiye barabiririmba aha mu isi si wacu. Kandi anezerewe n'abaririmbye nyene baririmbye indirimbo zo kongera gukangura imitima yacu kugira ngo bitwibagize aho twaba tumaze iminsi naho twaba turi uyu munsi, twiyumvira ibi cyangwa tukiyumvira biriya. Naho dushobora kwiyumvira tukagenda tukajabuka tukagaruka, ariko mu isi ntabwo ari iwacu namba. Bibiliya yavuze ngo nivyo ubwiza bw'abana b'Imana. Niyumvira yuko imibabaro dufise muri kino gihe, imibabaro dufise muri iyi si ya none, ntaho bigereranywa n'ibyiza biriyo tugiye kuzoba hakurya. Kandi twama tubiririmba yuko mu isi turi ingenzi, turi ingenzi, turi abantu bava ahandi hantu, ariko twimirije kugenda dusubira hakurya iwacu. Iyo twaje tuzananye niyo twiteze ko ariyo tuzohava tugenda. Aha mu isi birivuga ngo turiho nk'abacangero. Abacangero twagiye kurondera ibikorwa kandi Imana yarabiduhaye. Iyo umuntu ariko arakora ntiyambara neza cyane, iyo umuntu ariko arakora ushobora no gusanga yavumbagaye, urashobora no kumwitegereza ukibaza ngo mbega ujya ninde. Ariko umunsi ubonye amaze kwiyuhagira, arondera gutaha asubira iwabo, arondera umwambaro mwiza, arondera amavuta meza, arondera ibimukwiye vyose, ukabona ati nukuri uyu mugabo, nukuri uyu muntu ndabona ko yiteguriye urugendo. Hanyuma rero ageze iwabo, abantu bose baratangara ati nivyo kuri mu mahanga yagiyemwo yahabereye umugabo. Eherabe ingenaje yifashe, yarabaye umuntu. Eherabe iminyago aje imukikije ibyaje intwaganda y'ibintu, aje yikoreye aronkeye yagiye. Hariya rero ageze iwabo abantu baranezerwa. Kandi uyu munsi baragira umunsi mukuru, usanga bafise ikigumbagumba kidasanzwe kumugumbira. Abenshi bamugwa bavuga ati nukuri kiri urugendo ruratabarutse kandi uje amahoro. Nico gituma natwe rero shengero ry'Imana tukwiye kongera kumenya yuko imibabaro dufise y'ikigihe ndikwiye kugereranywa n'ivyiza twimirije kuzojamo. Ego cyane. Murabona hari ibidutera kurira, hari ibidutera gusuhuza umutima, hari ibidutera kwiganyira. Ego igihe uwo mukunzi wacu sinamenye ko yagiye mu bitaro jewe, nk'uko nari naramenyereye. Rero nagiye telefone nuzuzamwo amayinite kuko nazi ko nakora kimwe nca ndamubaza, nkora kindi ndamubaza, nca kuri telefone hamagara ntacitaba, hamagara ntacitaba. Kiyumvira yari nkabura kuko sinigeze menya ko yagiye mu bitaro jewe, sinaronse izo nkuru. Nguma mpamagara ndabura, ndagira iyo mpera ngeza nkaheza ibyo bikorwa ntamubona. Kumbe sinamenya yuko ariko arahereza gutunganya no kwandika amadosiye yiwe ayashikirije wari yamutumye mu bikorwa. Erega iyo turangije ibikorwa, iyo tugiye tukagenda kurya, tuba duhejeje kwandika raporo tugashira ku igikumuti wa mugabo wampaye ibikorwa ibyo wantumye ngibi ndabihejeje. Sinamenya ko yariko arandika amadosiye, sinamenya ko yariko arageranya impapuro kugira ngo azishikirije wamutumye.
ndahamagara ndabura, yari yiyugaraniye ahantu mw'ibanga ryiwe n'Imana yiwe. Ntumbaze. Hama rero narangije ngeze ku munsi yambaterega, erega yagiye mu bitaro mwakampaye isukawe. Mbere nagiye kumenya neza ku munsi wa gatatu, kuko ntabyo nari namenye. Iyo rero umuntu ari muri ibyo bikorwa, nagomba nawe ndakwibutse muntu w'Imana uri hano kugira ngo ukorere Imana. Imana iragutumye ku gikorwa, kandi ico gikorwa ukwiye kugikorana ubwizigirwa, kuko umunsi umwe mwene igikorwa azoza ati gudoka, harageze ibikorwa nagutumye biratunganye, ngwino ushikirize raporo. Turiho tuzotanga raporo, mwebwe mukorera abandi, mukorera ibyo byose mukora, ndazi ko benshi ngaha muri abakozi mukora ibikorwa. None iyo umwaka uheze ntihari ahantu bahora babafyondera akantu, ariko bijanye nuko wakoze. Mwaka uheze baraba ingene wakoze, bakagushimira bijanye n'ivyo wakoze, wanse naho bakagusezerera bati wewe ntibikwiye kuguma ahantu, pfa umuhindura agenda hariya, aha naho bisa abandi bakore, kuko hari igihe uba wakoze bitajanye. Ariko kandi iyo uwo mukozi Imana yamuteye iteka agakora neza, arashimirwa, ageze no muhira bakamenya ko yashimiwe. None rero natwe turi hano, umunsi umwe tuzojabuka. Uko mubona tumeze, iyo ziko tuzoba tuzorenguka turi mu bwiza, atari ubwiza dufise. Twara ahantu mu gikorano umunsi umwe, sinzokwibagira iryo jambo, hari muri 90 mu ntango za 92. Hanyuma rero turagana kugira igikorane, ico gihe jewe nakorera mu Gatumba, ngena ntwaye korale. Amari hajya turamye ku mugoroba, ndabona umumama umwe twicaye, aritegereza uwundi mupasiteri twari twicaranye, hari nk'isaha 2 z'ijoro, aramuraba ngo ari kuri mu bikweri, ngo urabona ingene usa. Twari twicaye, hajya abantu bicaye baterama pastor, twicaye duteramye gutanye n'ukuri, twicaye duteramye, uba twari mu gikorane kamene. Aramwitegereza ngo ari kuri mu bipasti, ngo urabona ingene usa. Hama cavuga ngo ariko ngo mbega burya urafise umugore, ngo ariko umukobwa yakwemeye kabisa, ntiyagira amaso, yari yabuze yaje. Ngo urabona ingene usa, ngo nukuri usa nabi kweri. Ako kandi sinzokibagira ngo usa nabi kweri. Ariko naho twaba dusa nabi, naho ndawe ukabona ko nsa nabi, ni nayo matarajio yangu mema Mungu akinisaidia. Ndarorereye, ndiri ibyiza, ndindiriye umwami wanje niyampamagara, ninabangihagaze neza, azohindura umubiri umbonako, anyambika umubiri w'ubwiza bwiwe. Haleluya. Ningombense n'imiviro, ningombense nakanta, ariko iya Mose niyampamagara, Mose niyaguhamagara, tuzoboneka turi mu bwiza bw'Imana. Urakwiye kugira ivyo byizigiro. Ariko kuva ico gihe ico mbona, je mbona data umpase n'ubu yarabandanije, n'ubu aracariko arakorera Imana da. None yaba mubi cyane, Imana ntiba yaravyanse ko abandanya gukora. Rega n'ubu aracariko arakora. Ndakwambi n'uyu munsi aracariko arakorera Imana. Kandi urumva, je n'umugihe harahamu umuntu ushobora gukomeza gusanga yakubereye umugenzi cyane, yama telefone, mugabo go turacahagaze atego, ariko nukuri mu bigo babimubwiye turi kumwe, duca dutwenga rero, ariko uracahagaze atego, mugabo nukuri mubi, atego shandi mubi, mugabo ndacabandanye. Ngomba ngo dutwenge twibuze ico kiyago c'uwo munsi, hari muri 91 9 hafi na 2 gutyo. Ivyo ubwiza bw'abana b'Imana, abatubona turi babi, mbega none wewe hari umunsi nabo baza ngaha, ninde muntu mwiza ari ngaha, tworabaza bati wewe uri mwiza, amanika urutoki gutya cyangwa mu kuboko kwiwe gutya, uhereye hariya kuri baro kugeza aha hasi, nini wacu hano, ninde mwiza aduze ukuboko kwiwe.
ngomba ndaba umuntu yiyemera avuga ati jewe ndi mwiza. Ewe dudu kubokoshaho ngomba abantu bose muhora mugira b'abakobwa muhagenda ariko mwabagabo n'abahungu muzoze twitware mu isi. Je sindabona abahungu bahamagara ngo bagende guhayishwa ngo kuko ari beza. Mbega burya twe turi babibaga. Iyo bagenda kugira amahiganwa bama batora udukobwa, none nta duhungu turiho tuba tuzi guhagarara neza kabisa. Yemwe mwabagabo muze twiyoge tube beza. Mugabo ngira sinda biraba cyane hoba hari abahungu batowe ngo bagenda bonyine bahimahime kwa kundi ndabe abahungu tuje turarondera impuzu twambara natwebwe duse n'abandi. Jese ndababona abo bantu. Ego ariko nubu ndacabaza cya kibazo, ninde mwiza duzu kuboko? Wa mudamu wa mukobwa w'inzobe nyinshi uhagaranga tukuraba ingene usa neza kuko ndafise ijambo. Ndafise ijambo. Hagarara nta numwe yovuga ati je ndi mwiza ndabe. Twari mu Kongo muri 74 hariho umugore yaragiye kurongorwa mu rugo rwapfuye mu wundi mudamu. Muranyumva? Twari muri Kongo muri 73 gutyo. Hanyuma haba umudame araho yaravuye aha mu Buyenzi agenda gusubira mu rugo rw'uwundi yari yitavye Imana. Ivyo muravyumva ko vyama vyabaye. Mugabo rero aca kubita ikofe rimwe gusa umwana muri abana basanzwe ngaho. Sha urazi ico biti ikofi ryafunga bunoko ryafunga kinywa kweli. Umwana caragwa cararaba kuko yongeye kwikangura ageze mwa muganga kandi yamaze amasaha 3 atarasubira kongera guhema neza. Abandi bapfasoni baca barasara barahuma ati ntibikunda. Hanyuma ndawe rero yari umukobwa nawe ndakubwira ahubwo nabo haragihe barinda. Aca arahagara agenda mu nzu atora amazi yashira mu isafuriya n'isabuni n'icupa ry'amavuta n'ikiyo. Abantu bariko bamwe ariko barira kubera uwo mwana nabafata amazi isabuni aba mu kwiyuhagira afata n'igisokozo aba mu kwisokoza. Ijambo yavuze niyo ryamari binyibutsa. Aca aravuga ngo aho reheje kwiyoga amaze kwisiga amavuta aca yishira mu kiyo. Nari mwiza mwabagabo mbuze umugabo. Murabyumva ingene uko nukuri yavuko nyene ngo nari mwiza mwabagabo mbuze umugabo ariko yari ku mugabo. Umviriza yari mwiza mugabo arisha umwana. Uravyumva naho uri mwiza ariko wisha umwana. Ego navuze nti ninde mwiza haguruke ngo mavuge ndakuvuga ko ijambo we mwiza sha. Ega haraho umuntu agira ati je ndimwe none muri rishanga ringana harabuze umugore mwiza n'umukobwa mwiza canke n'umugabo ariko abagabo bo ntibaba beza ko ntibaraja mwihiganwa cy'abantu beza. Badi dusabe amazina akora amasabuni badukorera isabuni n'amavuta twisigana kwe tube beza. None ko ntarabona ubu batwaye guhiganwa je nawe ndabona kwiruka gutera imipira no gutera ibiti sawa ariko ngo barondera ijisho nziza y'umugabo. Nta mugabo mwiza abaho, umugabo n'umugabo nyene gusa. Mwabyumvise mwebwe izina ryanyu ariyo zina ryanje turabagabo gusa tutokwama twitwa abagabo ariko ntityo kwitwa beza twitwa abagabo gusa. None kwabuze uyu munsi nagomba uwo muntu mwiza aca hagaranga abaca bagenda barucumbira irobe ry'ubugari kuko ni mwiza tumudumbe ko turye. Mwabagore n'abakobwa beza hagarara ngaha tubadumbe ku mutsima turye turabe kuko muri beza. Se muba mugenda ngo muri beza ariko je ngo ndababwire nta muntu mwiza n'umwe ariho kwishusho yiwe, ni mwiza kuri we nyene. Okay?
uri mwiza ni kuri wewe nyene, nturi mwiza kuri jewe. Naho ndi umutama uri mwiza kuri wewe, kuko ndiko ewe turakunda akanyama, mbonye gukorokeye ko njampeba cyo wowe nyine yakorokeye ko tayo ngenda ndiye nginyama yagukorokeye ko uri mwiza wahanda ibyo njya bikuja ko ngaca ndabirya ntibikunda. Namwe nimuvuga mwabagore namwebwe mwabagabo, mwebwe mubakanye mbwira muri mwebwe wa mugabo naragukunze, wa mugore naragukunze, ninde umwe yabaye isahani yundi kurirako? Ninde? Abo bakobwa n'abahungu ntaco no bavuga kabo nta nivyo bazi. Mwabagabo n'abagore mbarira, ninde mwiza muri mwebwe yavuze ati mugore wanje uri mwiza uramumbera isahani ndunda kwinja ncandiriya? Nta numwe ariho. Muri beza kuvyo mugiriranira gusa, ngene mubanye neza, umubano wanyu mwiza, muri beza cyane. Rero umuntu wese mu ruhande rwiwe ni mwiza, nta muntu numwe ariyo kubwiwe namba. Umuntu wese kubwiwe ni mwiza. Naje naho mubona nsa kujya kuri jewe ndi mwiza, jewe nyene ndi mwiza, ariko si kuri wewe, ni kuri jewe nyene. Ariko rero hano ijambo ry'Imana ryo riravuga ikintu rusangi, ikintu rusangi dusangiye. Hari ubwiza rero bw'abana b'Imana. Ubwo bwiza nibwo bwiza turindiriye, buzoza buje buvuye ku mwami, umwami wacu Imana, ku mwami wacu Yesu Kristo, kubasha bwa mpemu yera turarorereye. Kandi ubwo bwiza ntituzobwambarira ngaha, tuzobwambarira hakurya. Ubwo bwiza ntibukeneye kwandura n'amarira n'umubabaro no gusuhuza umutima no gutaka. Oya, muri icyo gihe rero ubwo bwiza tuzobuhabwa ari uko tuja bucuruzi, uruzi rw'amageragezwa, uruzi rw'ivyago, uruzi rw'ivyaha, uruzi rw'urupfu, tugeze hakurya mu gihugu c'amahoro. Aca twambika uwundi mwambaro atari twambaye. Hakurya yo tuja ni heza. Notre frère uwo mubwira ngo agaruke mu kinama ntiyogenda kwemere naho worira. Nababwiye ko je mfise mushikanje nubu aracariho, hari muri 82. Nabwiye ko yaravuye gusenga, yari muririmbyi nkuko manye muririmba ahanyene ahagaze aha, acabona ikora ry'abantu hari hakurya mubwira ati nyaruka 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 nyaruka. Bica biramwangira, baca baramufata baramuraza ingene mukunda gushigikirana. Mugabo amashikanye mu kibanza acari iyo njoro acarasohoka, kuko byaramuteye ubwoba muhagarika n'umutima. Yabonye abantu atari bwabone, urumva ari muri korali, abandi ntibabibonye, niwe yabibonye wenyene. Hanyuma yumva arabuze amahoro, acahinda ataha. Hari hirya y'urusengero gutyo, aragenda, hariho amayira, hari inzira imanuka gutya n'iyindi duga gutya. Ageza hagomba gukorokera mu nzira itumbera ija muhira, abona agoroye ukuguru ngo atambuke, aravye asanga ageze mu kindi gihugu. Yagiye kera, umubiri ucuryamaho. Twari tuzi ko ari mu rusengero, ariko mu mwanya abantu bavuye mu isoko baca basanga arambaraye ngaho, mu kanwa mu maso huzuyemo ubunyegeri, yahwereye. Hanyuma abantu baca birwa ku rusengero, uyu muntu avuye ku rusengero, baza bo ku rusengero ngo bagende basanga kweri ni wa mushiki wanje. Baratero baca batwara muhira, urumva yahwereye. Inama rero ku wa mbere, kuko ntaho kumubika hariho, tuzogenda kumuhamba. Sawa, wumva urazi natwe umugenzo wacu nuko uja kuririmba, gusenga, kuririmba nuko. Sawa. Hanyuma ya masaha yo kuja kumuhamba ageze ati rero turabiye tumutunganya neza uko bamuryamitse, agaca atembagara, umuvyimba ugaca wihindukiza ugatembagara, akajyamira mu rubundi buryo. Abantu bose babona bagaca bikumata,
nibiki none ibi umviriza ko ari mpemu namba afise ntagira namba batoya ngira mana nibikiga mana nibikiga mana ariko ntakivamo ati ntaco tuzomuhamba ejo hariho bagiye ku munsi wa kabiri bagize ngo bagera muri ya masaha bagera akavina agatembagara agasubira ino ibaka bagasubira mana umunsi wa gatatu kwa kundi nyine ikintu cababuza kumuhamba twabuzwa nuko atembagaye nta muvyimba unyuganga kuwa kane ku munsi wa gatanu tubati nta kundi turahevye ntitwoguma ngaha kabisa turahevye aho rero twafashe decision ya saha ya saa tatu saa mbiri akabyuka acaba mu kutwitegereza bati ko muri ngaha na maki ntano umviriza n'umuntu yikanguye yiviriye mu itiro yari yiryamiye nta bindi namagi ko muri aha nibiki bimeze gute twateye guca twikuma tukigigwayo none niwe canke siwe tukaduhamagara mu mazina tukahamagara enaka namagi ni sawa ko mbona mutangaye nibiki hama rero turamureka kumubaza vyinshi kuko twabaza kure tukaraba koko ariwe hama rero haheze nk'amasaha abiri tubona guma ariko aradutwenga yaguma dutwenga atavyinshi ariko aravuga hama aratubwira ati umviriza atatubwira ari ingene vyatanguye ingene yabibonye kumbimwe navuga ingene vyaje n'ingene yumvise ko abuze amahara gacagira wagiye muhira aratubwira ageze aho hantu ingene yagize ngo aratambuka akorokera mu yindi nzira agasanga yageze mu gihugu cyo mw'ijuru tuturabesha tubwira ibyo wabonye ati wa mbere nabonye nabo ndababwira ni pasiteri wa mbere w'ishengo rya Pentecote ry'i Bujumbura yaciye ambaza naka ko akiri mu gakiza aho wamubonye tego namubonye kwera niwe wa mbere twabanje kuvugana tuti none byagenze gute ko wagarutire kare tingoma ndababwire yuko nukuri mugabo kandi nta kwe no bigira nagize umubabaro kongera kubona ndi ngaha aho hantu n'ahantu ntigeze kubona mu buzima yari inkumi ikuze no hantu ntigeze kubona mu buzima ntazi naho hantu aho haba ubwiza n'abari ingene basa n'igitangaza tutino ne wagarutse guteka mu kugaruka bantaye narahe ko ntagaruka ino ntihace haza abagabo babiri baranterura baca baranshibura gendi wewe ntiharaga genda ubwira abantu ibyo ubonye aho hantu tuvuga tuzoja nta umuntu yipfuza ageze kugaruka ino kandi nubaracariho kandi nubaracari umuririmbyi mu ishengero nama ndamubazane uribuka wa mwaka ati hora muransengera sinze mpombe gusubira hajya hantu agoti muransengera sinze mpombe kuzosubira hajya hantu aho hantu nubu nama ni nyota nama ni gishika cyo kongera kubona aho hantu ubwiza bw'aho hantu ndaburindiriye kuzokongera gusubirayo aho hantu rero ni heza Bibiliya rero hano yavuze ngo ubwiza tuzohabwa uyu murongo wa 18 na 10 cyava ngo niyumvira yuko imibaro y'iki gihe injya kwihugeranywa n'ubwiza tuzohishurirwa ubwiza tuzohishurirwa ubwo bwiza murabona turaruha turababara hamwe ragenda gakora gatama wahimba naho akagenda agakora bikanka n'ibyo akoze akagaruka gutyo mara hari umuntu agenda karima agatera mwagiye kuraba ngo yimbura agasanga ntabiriyo agasanga nibike mwegwe banyamitaho genda ukadandaza ugize ngo uragenda kwegeranya ugasanga inyungu wari witeze ntaziriyo imibabaro n'imiruho mugabo hakurya yaha umviriza niyumvira ubwiza tuzohishurirwa subuzokongera kudutera amara nkayo tumaze mu iminsi namba na gatoya oyaye hakurya y'amarira hakurya y'imibabaro
tunayo matarajio mema papa. Ego turaroreye ibyiza bitangaje. Aha hirya igihe cya gatatu cy'Abafilipi nagomba nsome hirya umurongo wa 20. Twehe iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza kwazova, niwe mwami Yesu Kristo 21 azohindura imibiri y'ubuvara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, kuko afise ubushobozi bumubashisha kwihindurira vyose. Iwacu ntabwo ari ngaha nama na gatoya, iwacu ni hakurya iyo, naho abantu batubona ukamengo turi babandi, ariko turafise iwacu. Hari umuntu akwitegereza igihe twariko twubaka ku rusengero ryo mu Kamenge, ndabona umumama umwe, ico gihe twadukeneye imifuko 1,200. Twagomba gushira isima hajya mu rusengero. Devi yatwereka imifuko 1,200. Turondera hariya abarabuni, turondera ninde yoduhiye isima kuko nta mafaranga akwiye twadufise aduhe amatumwishura. Mupfaso numwe ati ngo ndayibahe. Hanyuma rero ndavuga nti ego kwera urakoze, njansimbira kuri je kukiyanje ndagenda nsanga yicaye ku ntebe imbere y'iduka ryiwe ari abagore babiri, ntamba yaranzi namba ataranzi ntumbaze. Acaranyitegereza ngo uzanywe niki, nje kuraba yasima. Aranyitegereze ngo ntayo ndaguha. Cyana mubaza ikibazo, none kumba rero yuko atayiduha nkaguma hariya vyari ngo hogigenda mbere ikigwayo hogigenda va mu maso. Sawa, candahirukira ndagenda, hama ndagenda mu mutima ntariko kweri ntugaye jewe, ugaye mwene gikorwa, kuko ntiyarisemo guca kwa Augustin, yarisemo gukora igikorwa c'Imana. Mana ihesha icubahiro duhisima. Hanyuma nje mpamagara uwundi muntu, ntewe yasima wa muntu yatwemerera arayinyimye, kandi nakagaye n'agakengerwe kenshi. Ndabivuga yitaba telefone ari impande y'uwundi muntu atari umupandekote, yari umwangirikani. Acaramubaza ngo ivyo umuntu mvugana muriko muravugana ibiki? Twe turiko turuba ku rusengero mu Kamenge, hari umuntu aho yari yatwemereye isima, none umupasiteri wacu aragiye kwitora, ambwiye ngo ayimwimye n'agakengere kenshi. Ngo niyiki niyo warusengero muriko murubaka hariya? Tego. None mwe nimukukira ku ntango atego, mwagomba ingahe? 1,200. Ngo ndayibahaye muzonyishura. Ni igikorwa c'Imana. Nimwayanyimanaho iyo Mana mukorera izomenya ibizombara ku rugo rusengero muzoba mwubatse. Zana imodoka ningoga. Umva nta yandi majambo twareze kuvugana n'uyo muntu. Wowe se ho bari uri none? Ujya kuko mu manama bajyane bari mu manama nyine y'imbere. Hanyuma rero uwo muntu acaramama yatewe, rondera imodoka nini, nico yirondera wowe nyene uriyo, upakira iyo sima hanyuma uyizane. Ngoma ndakubwire nibyo kuyizana transport. Twagiye tubona isima iduturako ku rusengero. Imana yo mw'ijuru itazi kubesha. Harimo baririmbye ngaho ngo iyo Mana ntizi kubesha. Inyuma y'amayinga makenya, murabona namwe ya myaka 2010-11 imiliyoni 24 ntugire ngo cyari kintu coroshe, yari menshi. Muri ayo mayinga ngahe iyo Mana itazi kubesha, ibiratwegereje 24 miliyoni. Tuca turayikora ati mushire. Ataravuga ati aya mahera sayo mu mpande yahawe n'Imana. Imana igiye kongera kumpeza gira ubugira kandi. Imana itazi kubesha. Rero abatatuzi batubona kwa kundi.
ndiyo naho wabonye yiyumvira uko, naho yoba kwiyumvira uko, naho yoba kubona uko, naho woba umbona uko, Imana yacu iri n'ibyo yaturorereje, hariho ubwiza yatubikiye, kuko iwacu ni mw'ijuru. Ndiyo naho noba ndiko ndahekenya umubati ndawutonoza amenyo, ariko iwacu tutakula vinono kuri wa musozi w'Imana, tutakula mema ya nchi. Ndivyo Biblia inasema, tutakula mema ya nini? Haleluya! Wote inua mkono wa sifa kwa Bwana. Hebu fanyeni hivi, tutakula mema ya nchi. Bwana asifiwe sana. Nitwagerayo iyi Biblia yuvavara nzoyitwambura. Barandababwira yuko jewe data y'umugabo w'inzobe, kandi ni ukuri w'inzobe nyinshi cyane, lakini tazama Augustin niko kanta, tazama vile nafanana na baba yangu, alikuwa mwekundu sana. Umunsi umwe narabwiye, umunsi umwe nahamagaye mama, emawe ngwa hano, naricaye numva ingene bo ndabaganiriza, ndavundi je ngoma ndabaganiriza kandi ngoma ndabatwenze. Mpamagara data na mama bicaranga, nti ngwa hano, none Eda haritaba, ntinamahoro, tinamahoro, kandi ngoma ndakubaza uco unyishura, tego mwana ndakwishura. Nari nkuze, ariko ntuge ngo narakana, nari nkuze, ndabona nari mfise abana nka 3 canke 4 gutyo. Ce ndamubaza, none burya je mvuka ngaha? Arandaba caratwega ngo ni kubera ikumaje iryo jambo. Ndoriya ndakubaza, banze umbwire ko jewe mvuka ngaha, none ugomba kuvuga iki? Je banze unyemereye ko jewe mvuka ngaha, ariko nanje muko ndakwishura, banze umbwire ico ugomba kuvuga. Naramubaje nawe arambaza, aranka kuko ntiyumva ico ngomba kumubaza. Hama ndamubwira nti igituma ndakubajije, raba ingene utukura uri n'inzobe, mugabo nanje nkabansa gutya, ni kubera iki? Baca badukira kimwe, bose baca baratwenga. Baratwenga rwose baramuma kweri n'agatwenga. Ntoya muratwenze, mugize neza, ngiye kuronka inyishura rero. Aranyitegereza, ahindukira araba umugore wiwe, bararabana ntibagira ico bavuze. Aca ambwira ngo ivyo vyose umbajije bibaze nyoko. Ndayindi nyinshi yambaye, yambwiye ngo bibaze nyoko nguyo, nabari we ubibaza, apana kumbaza jewe ivyo, bibaze nyoko nguyo turi kumwe. Ba mama, kumbe nimwe muzi y'abana bava. Wumvise? Eba mawe, gawe nimwe muzi y'abana bava. Yambwiye ngo baza nyoko, kandi nivyo kuri, kuko mama yarirabura. Tata yari inzobe, mama nawe akirabura. Imbona nirabura, zana mama. Umuntu aba agiye gusana nyina aca yirabura. Mwabana muze musena baso niho mutazokwirabura. Abana basana base baca bagira inzobe, ariko abasana banyina baca birabura. Bwana asifiwe. Kwetu ni muri binguko, kwetu muri binguko. Niyo twizera ko umukiza wacu azova, uyazohindura imibiri y'ubuvara bwacu, hanyuma tubone gushushanywa n'umubiri w'ubwiza bwiwe. Dusomye hariya mu gitabo canke mu cete canditswe n'umukozi w'Imana umwe ngaho muri Bibiliya yitwa Yohani. Sinzi ko mwashigezeho mukamubona. Yego kabisa. Hariya mu gice ciwe ca 3 turasoma duhere kuri yo murongo wiwe wa mbere. Cete ca mbere canditswe na Yohana. Muraba urukundo uko rungana Data twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma bisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda, none turabana b'Imana, ariko tuzomera ndikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu ntiyahishurwa, tuzosa nawe
kuko tuzomuraba uko ari. Murongo wa gatatu, kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo arihumanya. Sabwe arigirante ariyeza kuko ubona warwera ariyeza namugomba kuzosa nawe namugomba kuzokwambika ubwo bwiza rondera ukwera kuvuye ku Mana. Nyinyi akina mama kuna mara mnafanya mambo mengi sana, mnatafuta michoro, mnajichora, mnafanya nini, mnarunda mukichwa vitu sibijue mwendo mnabijua. Uwundi mama yaraje asanze mu Kamenge kandi umukirisi wanje kandi ahora aririmbana n'ujya mugabo. Amarena abandi bemo twari ibintu buke buke ibintu ingene murata mu karenze urugero kabisa, twari ibintu bike bike. Hanyuma Mose umwe nicaye nkuko nicaye ngaho nyine ajya dusohoza caraje acaza ningoga cahagara impande yanje, ngwewe ngo wavuze ngwiki ngwe ngo wavuze iki, ngo wavuze ngo umushatsi w'abantu ngo abagore ngure mke wako mkamate sawa munyamugamba ngo lakini mimi na kabigeni kangu ndo niko nasikia hiyo jambo la bigeni. Sikuwa najua bigeni kama ni vitu gani. Ngo na kabigeni kangu aka ngo kabigeni kangu aka ngo kazokurya kongereka kurya nitatia mume wangu ndani pahira zake, anataka niwe mwanamke mzuri. Nasema mama asante, uwe mzuri kabisa. Sawa. Hama ndibera ngaho ndamureka aririmbana n'ujya mugabo kandi ubu aririmbana n'ujya mugabo. Ari muri korali y'abaririmba n'uyu munsi araririmba. Hanyuma ndahora none sasa mimi ntamwingiria mu masahani banduko. Hoya ndani chonisho narihore ndi mama asante sana kweli, nenda kabisa uendelee kuwa mzuri tena, we mzuri tena sana. Njandihorera Mose mane nicaye ahantu nkazabona umugabo wibaze yiruka guruka nk'igisiga kabisa, kazaje yiruka mbona avuye mu modoka za ngo Pasteur ari he aticaye imyango mukugura kayibomora kabisa n'indani ntinamaki ko muntu uje byagendera ngo ya ngo wa mugore banje yasaze yabaye maraya. We hora reka kuvuga ibyo bintu hora naka ngo ya ngo nivyo ngo nibude mufatanye umugabo. Chamfata telefone, halo abe ndi Pasteur Augustin. Ariko naho biruko yarahankunda naho yavuga ivyo nukuri. Fata imoto uguruke nk'inyoni usange ngahane ngo ndaha muri iyi nzu niho nicaye muri yasaro nzunyaruka nukuri. Ewe ngira ngo navuze moto yamushikiriye mu mwanya muto ngazabona ngo warashitse kava ku moto yiruka niyondi agishika bandorore gatoye. Nagoma ndakwibutse kabigeni ari yamaze kubona umugabo we ko ari ngande. Nagoma ndakwibutse wongere konsigurira bigeni kaka bigeni niko ngomba yukonsigurira ubunyene. Harageze rero ko ndagusigura usigurire bigeni yako na uzuri wako urembo wako mama, ndio nataka nijue sasa hivi. Agiye ngo nto yagumuhagaze none ntutikuti kuhagarara neza kuko wa Mose yabimbarira yarahagaze mbarira tangura ko ndito ntundirira impande umugabo wawe wabona ngo nkwegere. Hoya ngomba umbwire kabigeni gusa kuko nari ndosereraho aho ndamubariza cakinda kabigeni kabigeni. Amarena mubwira nti wa mugabo mbwira ingene horugura iyo bigeni ashira mu muto. Pastor nukuri ivyo namansanga yavyisize namansanga abyitakikako nguyu nakubari umunsi je nigeze namugura ivyo bintu
kandi namara bimubuza ntiyumva. Oya mama, kabigeni mume wako ndo anakununulia mama, mbali ya kabigeni kako ndo nataka leo unieleze. Hata wanajipodoa kina mama, aliko tunayo matarajio ya utukufu mwingine sio kuwa wa bigeni. Hey, hari ubwiza turindiriye atarubwo subwo namba. Ejo bunero yaze n'ubundi mudamu none ko mbona umenga usa n'uwahiye mu maso, byagenze gute? Kombe ni michoro ya mafuta mejipaka yitakitse kwa mavuta, raba mahere mu maso, raba ingene yabaye. Mwabagabo tuze tugumu kunyene, siko nimwabona umugabo agize ngo ahindura ibindi muvuga ati po reka kudutukisha, twe turabagabo, twe twamadusagoje, twe twitwa abagabo, reka po ibyo nta ntibibi wacu. Muravyumva? Nimwagomba kwisiga utuvuta muze muteke kambiri ntaco zotugira. Mwavyumvise? Murumva? Muze muteke kambiri ntizoduhindura namba, tuzoguma turabagabo. Ariko bajya mubarekera ivyo. Ariko kandi nawe wenyene wirinde konona ahantu Imana izomadika yashusho yayo nziza. Wirinde ukuri kose Imana iragukunda, iragutegura ikintu izotwambika abantu bose nibabibona bazotangara. Hari ahantu havuga ngo muri ico gihe azoduha izina risha. Abantu bababwira ngo wewe ngo ntiwitwa Sindakira, ntinitwa ngo iki, ngo witwa Narakize, ni wankijije. Je nitwa Sindakira, kandi iryo zina nzorigendana kandi nzorigumana. Ico nzi n'umunsi umwe azompira irindi zina risha. Niba vizubaje bwo kwigandurira vyose azompa izina risha, kandi iryo zina si wowe uzorintazira. Ndarore umugabo azompira irindi zina rishasha. Haleluya. Naho witwa kabwa haifaye neno, gomba ube kabwa, ariko muri kiya gihe naho uzoba gatore k'Imana. Bwana asifiwe sana. Ejo umunsi bakwiza ngo uri ntamare rero nta ngorane, ariko umunsi umwe hariho izina rishasha. Bibiri ivuga ngo kandi iryo zina nta wundi arizi, rizomenywa nande? Uwaritanze n'uwurihawe. Yego ubwiza turorereye kuzohabwa. Aha nasamye uravye amenyo yanje ameze uko nyene uyabona, ariko umunsi umwe atanipa muchoro muzuri sana bijanye nuko nyene agomba ninatwenga imbere yiwe azoca nezerwa. Uko ndi nuko nyene ntavyo bintwaye, nawe ugomba kunyitegeza gomba ndabuko, nawe wenyene emera bakurabuko. Lakini tunayo matarajio mengine atarayo. Uko abantu biyumvira siko tuzomera, ariko tuzomera uko Imana igomba. Hariho ukuntu Imana igomba ko tuzomera, ntabwo ari ivyo namba, ariko n'ivyo Imana igomba niko tuzomera. Kolosayi hajya 3:5 Kolosayi. Kugira ngo rero tuzoshike muri ivyo bihe vyiza, hariho amasharti, hariho amabwirizwa, kuna matakwa, hari ivyo Imana itugomba ko dukwiye kubanza gukora kugira ngo dushobore kugira gute kwiyambura ivyo byose amazi twamira kubw'ibya bw'Imana. Umurongo wa 5 wa Kolosayi havuga ngo nuko mwica ingingo zanyu ziri mu isi, nazo nizi: ubushakanyi, ibihumanya, kwifuza k'umubiri, kwifuza kubikose, no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarirwa. Namwe mwabigenderamo kera hamwe mwaba muri vyo, ariko noneho mwiyambure n'ibi vyose: uburake, kujingitwa, kugira urwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihagire amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara umuntu musha
ahindurwa musha ngo agire ubwenge amere nk'isho yamuremye. Aho ndihaba umunyarwanda, umukongomani, umutanzaniya, mwabonye uwakebwe cyangwa utakebwe? Mwabonye aho nasomye? Udebagura cyangwa umusigiti, umugurano cyangwa uwidegembya, ariko Kristo ni vyose. Mwahabonye? Kandi ari muri bose. Sinzi ko mwabonye aho nariko ndasoma. Mwahabonye? Rero kugira ngo ryo rushobore gushika hagati muri byo byiza turorereye, hagati muri ubwo bwiza twimirije kuzohabwa, wiyambura iyo myambaro. Ibyo byavuzwe n'imyambaro mibi tugendana uyu munsi izotubuza kwica gikorwa kizokorekera kuri twebwe. Ushobora kuba uri mu ishengero ariko kandi aho uri mubi, ububi bwawe n'ubwahe, uri umunyanzigo. Ushobora kuba uri murabona ino twicaye, dushobora kuba twicaye ngaha turi imbere yanyu ariko kandi turi babi. Bitewe n'iki? Ibikorwa bibi dukora, ibyiyumviro bitugendana, imigabo mibi tugendana. Imana ituravye, yego turicaye hano, yona dutuma tugakora nguko yokoresha amabuye. Yavuze ngo bani bahora amabuye havagira gute? Havavuze urwana. Ugasanga turi amabuye, ugasanga turi biti, ugasanga turi bicu bikubirwa n'umuyaga. Nguko nawe wowe uri ngaho umeze gutyo nyene. Uri n'ikintu kimwe kituma Imana itakwemera. Igihe kigeze itazoguharura muri babana. None turabana b'Imana, ariko tuzoza ndikurahishurwa, witiranwa nabo ariko nturiwe. Ego kamengura umwe muri bo mugabo utariwe kabisa. Kamenga hariho umukobwa batubariye yakunda kwambara ibintu byiza nka vya bindi. Yari yatoboye amatwi, hanyuma yarakwega inzara agasiga na vya bindi byose bamawe mukunda kugira abatakijijwe. Hama rero haragera igihe ati ngwino rero nyaruka kuko ibyo birahaye godokuze. Acaragenda. Yari umuririmbyi n'ibindi bikorwa byinshi yakora mu ishengero. Batubwiye ngo urabona hari irembo abantu bose bagenda baciyemwo, abakijwe n'abatakijijwe. Mugabo bageze hirya hariho amayira abiri, abaja iburyo n'abaja ibumoso. We rero akabona ikoraniro ryinshi rija ibumoso, ibubamfu. We rero akabandana aja kwinjira iburyo. Nta muntu akubuza, ntawe uguhagarika. Agize ngo aragenda, ya matwi agaca yugara irembo kuko ngo bica bikweguka bikamera gutyo. Zanzara bikaba ivyuma vyuganye irembo. Agize ngo arahagatiza ntibikunde ko ashobora kurenga, nta muntu amubuza. Oya, nivyo bintu nyene vyawe wikoreye bikubuza kuca muri iryo rembo. Hanyuma rero hagaca haza rero mu protocole ti none wewe ko mbona uhagatize bwene nibiki? Tivyanse ko ndahaca. Ni kubera iki? Rero genda harya witura ivyo bintu wikoreye, ubanze wikure ko ivyo vyose, hama rero ubone kugaruka. Nta gikoresho mfise. Bamuha umukasi, bamuha n'ugwembe. Bamuhaye ibintu bibiri. Umukasi wo guca amatwi yamubuje kwinjira, ugwembe go guca inzara no guharura amarangi yose yashize ku nzara. Aca kwicara harya ati ugire ningoga kuko hari amasaha agera bagaca bugara, uranyarutse. Shiri mu kazi gugutwi, cugutwi ntigucika, tirikunda. Kuko maze kujabuka hirya yaho urabona bagenda mu buryo bw'impwemu. Nayo impwemu nahira haca
naho mu kibambazi irahaca agize ngo ashira ku gutwi kugacamwo kukarengana biranka abonye amatwi yanse atereka basi nkuri biri ku ntoki no ku nzara agaharura mu ruhande w'uko hova kw'iryo rangi hagaseseka amaraso bikanka. Hama rero ngo umuntu amubwira ati wewe rero kandi icatumye uza ngaha ntiharagera kuza, subira hariya ugende kubwira abiwanyu kuko abakora ibisa bityo irembo batagiramo inzira bazocamwo, nta nzira bafise bazocamwo abantu bakora ibintu bisa bityo. Urashobora kuba nawe uri ngaha. Hanyuma rero iyo haje impanuro, yewe warengeje urugero gabanya, nawe unazidi kwa sababu huna hera. Mume wangu ndo ananipa bigeni yake, ni lazima nijipodowe. Podoa mama, podoa baba, hakuna tatizo. Namye mvuga nti bajya abahungu n'abajya abagabo musanga batsibye imishatsi nk'abagore. Mu Burundi abantu batsibye imishatsi n'abagore, kaza usanga yatsibye imishatsi nk'abagore. Hajya muri we haba harimo akantu kavanze muri we hamwe n'umugabo, ahandi naho sinzi ngene muca mumva ivyo ngomba kuvuga. Hajya haba harimo ka hormone kamwe, hajya mubona ngo nabango nyama mubita baki nayo mazina nta nayo nkunda no kuvuga, ariko menya neza ni kuki atomera nk'umugabo. Mugabo agomba kwa gace kamwe kameruko akandi gakamera kuriya, no kuvuga ngo hari utuntu tubiri naho bitagaragaye neza muri we, mu maraso, mu byo kumenya kwiwe. Niko je namana we none wewe ubwo umugore cyangwa uri umugabo ngo kubereke hari ibimenyetso by'abagore biri kuri wewe, uri umugore cyangwa uri umugabo. Ngo yandi umugabo kabisa, nta bagabo bagenda basa gucyo sha, mera nk'abagabo, ifate nk'abagabo, cyangwa naho bitari byo naho ifate nk'abagore. Hari umukobwa yize kuri kaminuza y'u Burundi, uwo mukobwa ariga araheza meme kuko amashuri yisumbuye ntiyayize hafi y'umuhira, yayize kure. Iyo rero mu ntara zose yagiye kwiga yari umuhungu, yambara gihungu, yagenda gihungu, yayaga n'abahungu, ntiyemera kuyaga n'abakobwa. Uwo mukobwa hanyuma rero aragumva kuri kaminuza aho urabona ko ari igihugu cyose kiba gihuriye hamwe, aguma ari umuhungu. Kujya ko abahungu bayagisha abakobwa, nawe niko yagenda kuyagisha abakobwa nk'umuhungu. Nawe rero ndeye ivyambagwa ariboha neza neza, murabona ko hari ahantu hashobora kuboneka ibimenyetso naho yo kwinyegeza umengo ntivyomenyekana ko yo kwinyegeza. Arambara bimwe bikwije ibyangombwa. Hanyuma rero ariga, sinzi ukuntu umuntu yagira ubuntu imanagana kuvuga ubutumwa kuri Universite y'u Burundi. Hanyuma rero aravuga mu ijambo ryo kwiyoberanya ko abantu basa nkabo, aravuga bya wa mwami yagenda kuraguza yiyoberanije ariko umuhanuzi akamumenya. Nawe rero yaja mu ishengero kanaka, cyaravuga ati none gabasha jewe hano nzoja mu ijuru, tuzatubona tuye amaguru ku ntahangwa, yambaye kume yambaye nyene timuko kaze, acatangura kurira, aja mu birati none kuciyurira nibiki, nuko mbariye ngo ndumuhungu kandi nanje ndumukobwa. Wewe uri umukobwa? Atego. Ati ndorera nyereka ahantu hari ahantu h'ubwiherero. Baramurangira, aca aragenda, yari afise agasakoshi kiwe, aca yambura za mpuzu zose, yambura vya bintu vyose byamufasha gutuma ikarara ciwe kitagaragara ko ari cy'umukobwa, arabikura, yambara ivyambarwa by'abakobwa byose bikwiye. Wewe uri gisigo cyangwa uri iki? Aco yandi umukobwa n'ukuri, ijambo ry'Imana ndaryumvise, nabonye ko noza ngaha kumbure mu nsengero Imana intabare,
mba umukobwa nk'abandi bakobwa kuko nariyoberanije nigira umuhungu ntari umuhungu. None burya we wari umukobwa atego cyane. Vuga ingene byakugendeye. Aravuga ati je niyumvise ko nuba umuhungu ca nambara gihungu nkora nifata gihungu vyose nifata gihungu none ndatsinzwe Imana irantsinze iraneshe nagwanya ariko irantsinze je ndi umwana w'umukobwa nubwo batugukoreka ingomba mumbwira ingene noshobora kwihana nanje nkaba umukobwa nk'abandi nkaba umukristo yihanye cyo kimwe n'abandi ariko ubona umukenyezi azavyaye abana 5 none ngo mandababatse ko yari yagumye ari umuhungu none abo bana 5 yobakuye namwe nyene muravyumva kwiyoberanya ukumva rero umuntu akanga gusa nkuko yahamagawe. Aha rero Bibiliya ivuze ngo mwice ingingo zose ziri mu isi kugira ngo tuze dushobore gushika no gukandagira muri ico gihugu c'ubwiza. Twice ingingo zose z'ibikorwa bipfuye tugende na biri ngaha ku isi. Mwavyumvise hano ngire twabisomye no vuga kimwe kimwe. Kandi mu rusengero rusiba erega ntusiba wa muri ngaha ariko raba ingene umeze. Umunsi umwe nyambari satani yangendeye nyambari inde ntumbaze hari umukobwa kandi nubu ni hari hajya mu Kamenge nubu ni hari umugwande wa mukobwa wewe ibi bintu ugira sivyo mera nk'abandi uhinduka umere neza. Ahengera umunsi umwe saa 3 y'izuba ngo wambariye ngo iki navuze ngo tungana gusa nta bindi ngwe yego tungana ngwe ntego navuze ngo tungana umere nk'abandi ba Kristo ca turushi ku munwa ngo Pasteur Augustin afashe ku nguvu ereze make nari kumwe n'abandi barimu n'abandi ba Kristo nca ndamubisa nti nibaza yagwaye mwengenge neza nca ndamuva iruhande ndagenda nca nigira mu biro Akristo banje baranyubakiye ibiro ngenda muri ivyo biro ndicara aramanuka ageze hajya mu irembo aho yosohotse noneho arakoma induru birahuma gose kabisa yuko ubwo rusengero rwahumanye muze muri umupasiteri wabo amfashe ku nguvu. Gipolisi kica kiratonda abantu bose baca baratonda ati nibiki awariho bavuga ati uyu muntu yasaze ngo yasinasaze ariko ntibaje kundondera ndihorera ngo maho baramati Pasteur uyu mukobwa cumutaramura cyenda mutaramura ngwego ndamutaramure ndamuhoye iki bijya bintu yavuze umuntu arashobora kuryama nabi akarazangana ugasanga mwe ntimurumva umuntu gukangamuka muravyumva uzongo ngabo ntabyo muri kandi asinziriye ntarashobora kugangamuka mugabo atagwaye ntoya nabwo nibaza kwibyo bijya si ibyaha byotuma ataramugwa nta byaha byo kwicisha yagoze ngomba ndababaza ikibazo cya mukobwa ejo bundi murazi ko twabasengera n'abandi none hamwe yo bari Imana yaretse ngo azantuke je nogwana n'Imana nkayishobora ntagirogura kuvuga iryo jambo mureke ariko naho nimba atari Imana yamutumye no kora iki ngo nigwanire kandi ndi ku ngoro y'Imana kandi ibyo namubariye byari byo kubaha Imana. Iyo Mana rero nimba ariyo nariko ndavugira nimburanira ariko nimwebwe ntimumburanira bukeye bwaho nasanga ariko arasara umuririmbyi ari kandi nubu ni hari reka ntimugire ngo yarapfuye nubu ni hari cyambona bamuzanye bamuboshe nibiki kuyo muntu mumuboshe terega yasaze none yasajijwe nibiki mutware mwa rujande ngo ya Pasteur musengere oya uwo ntagwaye ibisigo
agwaye ibisazi. Erega ibisazi bigenda mwarojanti. Mwe mwama muzi yuko iyi mitsi ikoranye ko bayitwara kuyisengera, bayitwara mwarojanti. Nimujane mwarojanti kuko yasaze ibyo saba dayimoni namba nubusazi. Twara mwa muganga hari psikologe banze bamwumvirize neza, nibasanga ari bisigo bamugarukane, ariko nibasanga insinga zakoranye ko bamugirire bya bindi yasaze. None woho ucugenda ukamutarikira ko nguri kura musengera, ari Imana yemeye ko asara naho wewe ugwana ugatsinda. Erega ikibazo ni cya kindi nyene, yoba ari Imana yeretse ngo ntuke naho, yoba ari Imana itumye akora ivyo, hoho wogwana ugatsinda. Twiyambure ivyo kugira ngo dushikire ubwo bwiza bw'Imana. Erega nubu umunyuma twabasanga Imana icyatumye hasara ntacyo tuzi, ariko tanga imbabazi. Erega nubu ari mwishengero wagira ngo yaromo yacagenda handi. Abantu baramaze ntuzupfa wongeye kumwakira mu biro byawe, reka kunkwegera ntunkwegere. Ibi biro nivyo kwandi nibyishengero, niyazo nzomwakira none hari ngorane. Rega nta ngorane, wewe ibiro bibaye byo muheri wanje. Hoya rega n'uyu munsi ni hari kandi n'umukristo kandi ubu yarabaye umukristo mwiza nakwambi. Rero ingorane n'ubu zihari wewe ngurumva ingene yamvuze ngo yangiye gucuma tukamarane. None ubona hariho mwari mutandukaniye, genda mukamarane. None uvuko nabo yarameze nkawe, yewe nyaruka genda mukamaranesha. Kandi wagerayo aragukura ihando ry'amenyo ararikorora kwe. None ntiworeka namba ari Imana yamutumye ngo agutuke cyangwa akugaye, sikizima wifitiye ubwiza bw'Imana. Hari ngorane kareho wo kwicara akakudumba ku mutsima karya. Mwiyambure nibi vyose, namba mugomba yuko tuzogenda hahandi. Mwiyambure, twiyambure, simwe mwenye naje wenyine, twiyambure ibyo byose byama bigenda bitwizingirako, kuko tunayo matumaini, tunayo matarajio mema, turafise ibyizigiro yuko iwacu ari mw'ijuru. Umukiza wacu ni hazoza avuye, hazotwambura imibiri y'ubufafara, atwambika umubiri w'ubwiza bwiwe. Naho dufise ibitugoye, naho dufise ibitubabaza, nibingana n'ubwiza namba tuzohishurirwa na managatonya. Turabana b'Imana. Uragomba unyita uko nyisa, ariko jewe ndi umwana w'Imana. Ariko wewe ubutari umwana w'Imana. Sinzi abantu nabwiye umunsi umwe ko ndabayagira umunsi umwe hano twari turi. Ndababwira nti ariko nimba Imana nakoreye icyitwa ya Mana, uyu mugabo nangwanirire. Hariho abantu nigeze kuyagira iryo jambo, ni asangwa naho nyise y'amazina aya nyene nyamugabwira ngo jewe ndi umwasaya, ntego ndiwe, ariko kandi sindiwe, ndi umukozi w'Imana. Haleluya. Nje rero naho ubutavyemera, je ndemera ko ndi umukozi w'Imana. Je ndavyemera kabisa. Ndafise impamvu no bivuga. Ndababwira nti namba we wambonye uko, ariko siko nitwa. Jewe nitwa umukozi w'Imana, ariko iyo nakoreye asangwa atari Dagoni, asangwa atari Bayali. Imana imwe yo mw'ijuru ifise ububasha, igwanirira abakozi. C'est 3 jours papa. 3 jours nimba ari Imana nyene. Nagoma ndakubwire wewe, kenshi muragenda ngo wa Mana ngo ndakugumya, ngo nongere ndakugumya, ngo ndagufashe ntuva. Ekaye Imana muragwana, igomba gukora ikikora, asangwa ikwemera. Vuga rimwe gusa nawe acakora nimba ikwemera, ariko ni ngombwa ibikwemera. C'est 3 jours papa. Katika muda wa siku 3 hautumikie kazi tena katika meya ya Bujumbura, kama ni yule Mungu. Baada ya siku 2 anapigwa mweleka na kimbizwa. Nimbari yukorera, nimbari yo
urumva hari igihe ugenda ngo ngendana n'Imana ariko hari ibintu wanze kubanza kwiyambura wiyambure n'ibi byose bisigaye hamura bingene Imana izokorana nawe. Tutasoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo hariya katika sura yake ya 21 pale tunasoma neno la Mungu. Paulo aravuga ngo nuko rero nimwiruranisha yo majambo. Ewe wewe umvugeze kure nagomba ngo twiruranisha amajambo. Naho hari ibitubabaza, naho hari imbere yacu imisozi turemereye. Kwetu ni muri bingu huko. Muri bingu ni huko. Ego. Niyo turorereye ibyahishuro Yohana 21. Ngiye gusoma. Mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu musha wururu kuva mw'ijuru ku Mana witeguwe nk'uko umugeni asharijwe umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe ritehe ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi zogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Mstari wa 4. Iyo Mana rero izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere byose bigize gute. Mstari wa 5 inasema ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti raba. Sikiliza vizuri, raba vyose. Ndabigira gute? Nataka wote tena tuinue mkono wa sifa kwa Bwana. Haleluya. Raba vyose ndabihindura bisha. Naho bingoye yote yatabadilika tu. Naho numva mfise uburibwe n'ububore mu mubiri utagenda neza, azobihindura bishejo. Eregejo sinzoba ngihenyiza, eregejo sinzoba njambara. Naona wamama wengi wanavaa mataratara kama mimi hapa. Hayo mataratara tutaondoa. Mataratara ni haya. Unaona mataratara haya, kesho nituzoba tucambaye mataratara ku maso. Papa azobihindura bisha. Okay, tatupa kure kabisa. Hazobihindura. Muri ico gihe azoduha amaso mashasha atigeze kuraba imigezi mirazi. Oya, hewe raba vyose ndabihindura bishasha. Yaravuze hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana 14, muhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana hondi kugira ngo muhabane nanje. Haizuru kitu nahomba muri kagahite kakandi nyenuzi. Sio neno papa, sio jambo, lakini ninayo makao mema kabisa. Nina makao kabisa, hayo makao ninasubiria mambo mema kabisa. Naho ubombona gutyo ninaralia kamulago kangu kamkeka kale kabigongo vya bitoki, lakini siku moja atanipa godoro nzuri, lakini sio ile ya Tanzania mnasema. Hapana, kuna magodoro, hayo magodoro ni mazuri. Turagenda muri zanyu no muri yatagisagara gisa n'ibirahuri. Turagenda narigeze kubabwira umunsi umwe nagira ubuntu ngenda kugendera inzu y'umutwara akomeye muri iki gihugu hariya hirya i Bujumbura. Mwarimu ariko naringiye gusengera umwana we yaragwaye.
nama ndabibabwira mwebwe. Hanyuma rero n'agapantaro kangu ka mwarimu, n'akarato kangu ka mwarimu, n'agakoti kangu ka mwarimu, alafu ananingiza mvuatire nzuri sana. Nikaenda napungarara, alafu nafika kule. Nakwambia, narababwiye, yuguriye ngo ninjire ndabe hasi, nca ndibona, nca ndagira ubwoba. Nca ntangura gukura twa turato twanje twa mwarimu kugira ngo simpave ikirato kimena ibiyo vy'abandi. Mpindukiye ngo ndabe ukibambazi, nca ndibona, numva ubwoba buranteye. Yo, hama yacaraza mfata ukuboko. Iyo ni kweli nasema. Yaciye amfata ukuboko, aranyinjiza amfashe ukuboko. Andu aramfashe ukuboko mu nzu yiwe. Nukuri naho yagenda nyara kuje nkamena ikiyo cyabanje no gikura hehe. Chando kabuke akankwega ngo nyaruke nkanka kunyaruka gakwega amaguru buke buke nombo kugira ngo simena ikiyo. Chandashika ndicara mu mutima w'umuntu ati none aha hantu jewe ndahavuga iki. Mugabo ngize uko agiye mu cyumba akazana umudemoni yake umwana wiwe nahari mu nzu y'ibiyo ariko hari mu mudemoni yake. Numva cyane ko minduru yiyamiriza mu mutima ati katika jina la Yesu. Ngo ashike amashikira muri yo saro ati mwarimu nisabwe ati reka n'uyu ndakuzaniye. Hariho umwana agwaye muri iyi nzu, ati nco gituma nakuzanye. None n'uyu tego mu mutima, mbega inzu y'ibiyo irabamwo. Nawe muca muvyumva. Hanyuma rero chanda hagurukana nakakakoti kangu ka mwarimu. Regana n'abakoti ka mwarimu, ariko hariho ubundi muntu yari muri jewe adasa nako kakoti nari nambaye. Haleluya. Numva inkomezi ziraje, ntanangura kuririmba indirimbo nti akaruru k'intambara. Akaruru k'intambara, numva kararema. Mbona tangwe guhinda gashitsi, ego birafashe. Birafashe. Ndaririmba. Egome nuko twisiga azaduhindura. Bibiri ivuga ngo mbonye abo bantu baje bambaye imwambaro umwe, nituzoba twambaye imyambaro ibiri, azoba ari umwambaro umwe. Ehera bingene twambaye ibidasa twese, ariko tuzokwambara umwambaro umwe. Mbonye ishengero rinini rishaje ryambaye imvune zisa gute zera, zijobetswe mu maraso. Hazafise ubasha rero azotwambura izi zose, atwambika umwambaro usa n'umwambaro w'ubwiza bwiwe. Papa, mama, tunayo matarajio mema sana. Ugomba kuzobona ibyo byiza yica ingingo zose ziri mu isi. Ugomba kuzomera gutyo wice ingingo zose ziri mu isi, ubone kuzoja bukamahoro. Bwana kubariki sana. Hebu tuombe Mungu. Ndarangisha. Mbega hari umuntu twosengera kuri uyu munsi? Imbere yuko turangiza turamuhaye ikaze. Duce bugufi twese imbere y'Imana hanyuma dusenge. Ariko kandi mp'umuntu yo agomba kongera kugarukana ivyizigiro. Ngwino tugusengere, ngwino kwa Yesu. Hebu njoo tuombe Mungu. Ego kabisa. Turi ku masezerano adasanzwe. N'abantu bo gukenge, n'abantu bo kugaya hayizuru kitu. Komba bakubona uko bakubonye mugabo turimirije kuzobona ikintu kimwe abanyabyaha batazobona. Ngwino dusenga Imana ngo twongere twiyegurire muri ayo maraso kugira ngo twongerwe izindi ntege, twongerwe ibindi vyizigiro, tubone kubandanya. Mwese mutaraduga ino muguma ahanyine imbere yanje mwese ahahasa. Guma hawo mukuguma ngaha. Gume ngaha ni muguma. Ariko nagoma ndabasabe henge ndabe hagarare nimuhaguruke mwese. Mwega bari ngaha imbere nimwigore muhagume muhagaze. Haguruke mwese. Murumva Kirundi. Abari ngaha imbere yanje mwese hagarare mwese. Mwegerere hino rero. Egerane rero mwegere hino. Egerane. Iyo ntambuko ni nziza.
murashobora kwegera ngaha impande y'izi esikariye ngaha aho zihera ngaha. Sogea mbele kidogo. Sogea tena mbele kidogo hapo sasa. Okay, gerageze namwe mukuze mwihangane. Tugomba tubasengera Imana. Tugomba dusenga Imana. Rero wumva uti mu by'ukuri ndafise ibyizigiro numva kandi nogiriza inkumbu yuko nanje ayishengero ry'Imana rizogirirwa neza. Nanje njembemwo. Naho bimeze uku, naho bigoye, lakini hirya yaha hariho ivyiza abana b'Imana barorereye. Hirya yaha hariho ivyiza abana b'Imana turorereye kandi nibyo kuri tuzojayo. Nababwiye wa mukobwa yavuze ati ntawo kwipfuza kuvayo. N'ahantu heza cyane. Ntawo kwipfuza kutazojayo. Narigeze kubaza umunyagice ngaha ahanyene mu kinama. Hanyuma ariko haheze iminsi ndamubaza none ganyogukuru ibyo ndakubaza kumengo ntuvyumva ni guki. Acarambwira ati baba yeno barivunja masikio ntina nini mama na makofi ndo mana sisikie baba ukiona kama sijibiye baba yenu barivunja masikio. Mbega wewe boba barivunja masikio yako mbona hausikie? Ariko kandi namubaza ikibazo ntangorane hata kama barivunja masikio. Nataka nikakuulize ibyizigiro byawe kuje kwihana mbega uzoja mw'ijuru? Hapa kinama hapa niho nabaje umukama kare ngaha nyene arambara ati baba unasemaye yuko uzogenda mw'ijuru? Mw'ijuru ntegome ati umunsi mubi nkazogenda ngezeyo. Ni kubera iki? Hari ikigobe canje kiri hirya hajya hirya ntaco nosiga abandi baragenda sinogenda nemeye kugisiga. Ekaye naho umengo hariho ibintu byiza byinshi ufise hirya yaha ni heza gusumba. Hirya yaha birivuga ko nta marira azobayo, nta bukene buzobayo, nta gusuhuza umutima kuzobayo, nta na kimwe kizodahagarika umutima kindi kizobayo. Nico gituma rero nawe udakwiye kwiyumvira yuko umengo bizogenda gutyo. Munyaruke nimuze munyaruka hanagumye ndiko ndaryogora gutyo ariko nipfuje ko munyaruka. Ingo nimwegere hama tubasengera Imana. Tugomba tubasengera Imana. Bibiri ivuga yuko dukwiye kwiyambura nibi byose. Mwebwe mwese mwaje hano naho ubona hari ibintu mbengo byarananiranye uhereye no bavuga uti mwami wanje uranzi najukonyere kwa kundunzi iyi myambaro ituma ntazobona ibyiza by'ijuru uyu mwanya n'ibyo kuri ntabara. Pasteur Jonas asenge abasengera hanyuma namwe rero naho mwashoboye kuza hariyo kimwe mutakoze muze mwegera abakozi b'Imana aribyo kwatura mwature aribyo gusaba impanuro musaba impanuro kugira ngo mushobore kubakwa neza. Yesu abaheza dusenge. Mana yo mw'ijuru turatanze amashimwe imbere yawe ko waduhaye umwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Turatanze amashimwe ko wadushoboje kuba hano muri rwa rukundo rwawe na za mbabazi zawe. Izuba ryarashe rirasira ababi n'abeza tuba hano kandi nta kindi cyatuzanye. Twaje kumva ijambo ryawe, twaje kwakira impamba idufasha muri ubugaragwa turimwo, impamba idufasha naho twohura n'imisozi ariko dushishikare urugendo ruja mw'ijuru. Indirimbo zaririmbwe zubatse ubugingo bwacu. Aya majambo twumvise agize ikibanza kinini muri twebwe. Umukozi w'Imana Paulo ahanura abaroma
nkabahanuza ijambo ryawe. Kwitwaririka ivy'umubiri bizana urupfu, ariko kwitwaririka ivy'impwemu bizana ubugingo n'amahoro. Rero ico kwitwaririka n'ivy'impwemu kuko birimwo ubugingo budashira kandi bikazana amahoro ryaragiye Yesu Kristo yadusigira. Umukozi w'Imana Paulo acanura b'Ifilipi ababwira ngo tweho iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze ko umukiza azova. Babandi bitwaririka ivy'impwemu bizana amahoro n'ubugingo budashira, iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze ko umukiza azova. Rero ngaba abasavyi bawe, babandi ukunda, babandi wahamagara, babandi baririmba ngo ubugingo bw'Imana ndagomba ko buba muri bo. Muri ivyo atavuga ngo Yesu Kristo yangerereyemwo, Yesu Kristo yangerereyemwo, aravuga ngo haleluya, ndanezerewe ndashima. Ngaba bari imbere yawe baragomba kwitwaririka ivy'ubugingo budashira, vya bindi bibaha amahoro. Bafukamye imbere yawe, nta kindi barondera, barondera imbabazi. Nta kindi barondera yuko amaraso yawe Yesu Kristo abuhagira. Nubagirire imbabazi, nubaharire utabaharuriye. Mwana yo mw'ijuru, bave hano biterera hejuru, bumva ko bagiriwe imbabazi, bumva ko amaraso ya Yesu Kristo yabuhagiye, hanyuma barindire umunsi bazojanwa mw'ijuru. Turagushima, turagushima. Hari ico tuzi nuko turi abana bawe. Umunsi umwe tuzohindurwa duse na Yesu Kristo. Haleluya. Aba barondera ko umunsi umwe bazohindurwa kuko bamaze kugirirwa imbabazi, base na Yesu Kristo yabacunguriye ku musaraba igorogota. Ubagirire neza, bave hano biterera hejuru, bumva ko imbabazi z'Imana ziri kuri bo, bumva ko amaraso ya Yesu Kristo yabahinduye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tube maso turorere databuja, barindire sebuja, umwe afise ubugingo budashira. None urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze kubahariye utabaharuriye. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo niho tubisavye, amen. Mugume hamwe, banze murorerera aho nyene, ntimugende, mubanze mutekane. Mugihagaze hano rero, abandi mugipfukamye hano, twagomba tubaze umuntu bafise intege nke z'umubiri, turi no mw'isi birashobora kudushikira, ariko kandi Yesu nawe niwe nyishu. Uvyumva ivyo, hagara tugusengera Imana. Haguruka kandi uhaguruke wizeye ko Yesu agifise bwa bushobozi, agifise bwa bubasha, kuko twasomye ngo kuko afise ububasha bwo kwigandurira vyose. Niyo ngwara n'ivyo mba bikuremereye, ntirivuga ngo ivyo muziga n'ivyo mutinya, tubimenyesha Imana mu gusenga hamwe no mu gukenguruka. Nawe ukumengo byananiranye, hagarara imbere y'Imana, hama tugusengere, hanyuma tubone kubandanya. Mana data wa twese, Imana yo mw'ijuru, turagukengurukiye muri uyu mwanya, kandi turagukengurukiye kandi igihe cyose wabuheje igikorane nk'uku ugeze kwisozera. Baca bazana abagwaye, abamugaye, impumyi n'abacumbagira n'abatumva, eka mbere hari n'abaza gutabariza ababo bapfuye. Abo bantu nabo Mwami, umwe wese ahagaze hano ahagararanye ibimubabaje, ibimubakiye mu mutima, mu mubiri. Ingorane ziriyo niwe azizi, nawe wazibonye. Natwe rero turabaherekeje,
nk'ababandi baterura wa murwayi bagasambura hejuru amatigura, bamaze kuyasambura bamururukiriza imbere yawe, nawe uvuga tukwizera kurahambaye kwa bano bantu. Natwe turabazanye mu kwizera kwabo, mu kwizera kwacu, aya maborogo, aya marira, aya majwi yumva, aya majwi yumvikana, n'aya bariko baratakamba. Mana uri mw'ijuru niwumve, uriyo mw'ijuru heze utanga inyishu. Hanyuma rero nibagaruka urundi munsi, maze bagaruke bazanye amashimwe bavuga ati Mana yaratugendeye, natwe tuzogukengurira kuri vyiza uzoba wakoreye mu ishengero ryawe, tubisabye mu izina rya Kristo Mwami, amen. Nuko murashobora gusubira hariya, ariko muri ibyo bibazo vyose ntibize bihereraho, muze mwegera abakozi b'Imana mubabaze ingene mubigenza kugira ngo noneho mugwe muhagaze neza. Imana ibagirire neza, ntimuze mugumuko, muzoze kurondera abakozi b'Imana baze babafashe. Nuko mu kurangiza rero tugorora ibiganza byacu twese gutya, tugoma dusubiza Imana icubahiro cyayo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Irakoze.